Kubaramutsa abanywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye. Muri uyu mwanya rero mugiye gukurikira vyinshi bigiye bitandukanye ku makuru arabana n'umutekano. Reka rero imbere yuko tuyatangura tubaramutse mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru yacu tubagezaho. Hari ibiba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, hari ibivugwa bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye, hari biba byatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, hari ingingo n'amatangazo, hari n'ibindi vyinshi rero tubagezaho twatubarejwe n'amasoko yacu kandi mu makuru rero aba agezweho avugwa hirya nino. Turabageje rero mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, mu ntara zigiye zitandukanye, namwe rero aho muri hose muri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice rero bitandukanye ku mugabane wa Afrika, namwe ntitubibagiye, turazi ko bandanya kubana natwe. Wejeje kubibona kuri titire iranga aya makuru, nta yindi nkuru rero tugiye gutanguriraho. Inkuru rero tubazaniye muri uyu mwanya niz'agahomerabunwa. Muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, imbonerakure zaratemaguye umupolisi wa Kongo kubera igitoro. Nkuko rero biboneka mu itangazo ryatewe ku mukono n'urongoye teritwari ya Uvira ni Mabiswa Selemani Jean de Dieu. Iryo tangazo rimenyesha ko kumva z'umutekano neza y'abanyagihugu baba mu bumanuko bwa Kivu y'ubumanuko na cane cane mu bice vya Kiriba, inyuma yaho imbonerakure zikomerekeje umwe mu bapolisi ba Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo zikoresheje amahiri n'imipanga. Amakuru Radio Peace FM kura mu banyagihugu begereye uruzi Rusizi ku gice c'u Burundi ntibemera ivyo vyashikirijwe nubwo harongoye Uvira ariwe Mabisa Selemani Jean de Dieu ko ariyo mvo yo kubuza urwo rudandazo rw'igitoro. Bo bavuga ko iyo ngingo yoba yarafashwe ifatiye ku nyifatiro mbi y'imbonerakure zihuruka kwerekana mu gihugu ca Kongo, ubona ko nyinshi muri zo rero arizo zikora urwo rudandazwa. Abo abanyagihugu rero bakemeza ko ivyo bibaye inyuma y'aho mu minsi iheze izo mbonerakure nk'uko zamenyereye zajabutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuzana ico gitoro, zigeze mu nzira zihindukiranye amabido yuzuye igitoro, niko guhura n'abajejwe umutekano hafi y'uruzi Rusizi, aho zari zikazanuye kujabuka. Abo bajejwe umutekano rero barazihagarika hakubahiriza amategeko, ahubwo zaciye rero aho kubahiriza amategeko ahubwo zaciye zahuka bamwe mu bapolisi b'ico gihugu zibarengera ko n'amahiri hamwe n'imipanga. Umwe muri bo rero akaba yarasizikajwe n'ayo mahiri, maze zihejeje gukora ayo marererwa zica ziruha inda zirajabuka. Abo banyagihugu rero bakamenyesha ko hamwe iyo ngingo yokomezwa uko yafashwe ku ruhande rw'u Burundi n'ivyahuha bigiye guhuka, ubona ko ingorane y'igitoro mu Burundi maze imyaka ibiri kugeza n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ashikiriza ko inyishu ku kibazo c'igitoro atayo afise kandi ko itazoboneka vuba. Ivyo rero bikakurikirwa n'imyidogo y'abenegihugu. Kuva ku munsi wa kane rero iyo ngingo ifashwe, ibidi imwe y'amaritiro 200 yahora igurwa amafaranga 200 ubigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500, bikaba rero bitanoroshe kuyironka. Bagasaba rero abarongoye Burundi gutorera inyishu ico kibazo cadutse hagati yo mu butegetsi mu gihugu ca Kongo n'izo mbonerakure kugira ngo ico gitonyanga c'igitoro kibandanye kiboneka mu kurindira ko amikoro muri leta y'u Burundi aboneka, maze igitoro gisubire kuboneka mu bubiko bwacu irya nino mu bice bitandukanye bigize u Burundi. Ahandi rero hakunda guhungabana umutekano kubera izo mbonerakure ni Runingu, Kabunambo, Sange, Ruberizi, Bwegera na Ruvingi. Ibice vyose bihandubiwe n'abarundi bigabanywa rero n'uruzi Rusizi. Mabiswa rero akaba atangaza vyinshi, gusa amakuru havayo amenyesha ko hafashwe ingingo zagarika urudandazwa rw'igitoro n'ibindi bidandazwa vyankenerwa nk'ibitenge,
inzoga zambiye hamwe n'ibindi bidandazwa byose bijabukanwa mu Burundi biciye mu kinywabi. Kubwo umutegetsi rero mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, iyo ngingo rero ifashwe nyuma inama nyinshi yagiranye n'abajejwe umutekano bakorera muri ivyo bice, bamushikirije ko ngo ruja n'uruza rw'ivyo bidandazwa bigira ingaruka mbi ku mutekano n'amagara y'abanyagihugu begereye uruzi Rusizi, kuko rero bigoye gucungera ibisohoka n'ivyinjira kandi ko birimwo ubusahuzi ku butunzi bw'igihugu ca Kongo. Ivyo rero ngo biraheza bigatungisha akagwi gato ku bategetsi na bamwe rero mu nzego z'umutekano biciye mu kurya ibiturire. Si ivyo gusa rero bisigurwa na Mabiswa Selemani, ahubwo amenyesha ko n'urwo rudandaza ruciye kubiri n'amategeko rwatumye n'igiciro kw'iritiro y'igitoro ciyongeraho iritiro imwe ubu kugwa amafaranga 6,000 mu gihe ahora igurwa amafaranga 3,500 amafaranga akoreshwa muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu bindi rero bigiye bitandukanye, muri Tanzania hari umupolisi yaborejwe igufa, bikorerwa rero n'impunzi z'Abarundi. Nanone rero iyo nkuru yandikwa n'ikinyamakuru Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Byose rero byatanguye ngo kwigenekezo rya 2 Mukakaro 2024 nk'igihe cy'isaha 12:30 y'igipolisi rero gikorera mu nkambi y'Induta cagiye rero kwirukana impunzi aho bari barindiye utudandazwa duto duto mu gasoko nk'uko igipolisi cari kibimenyereye kubirukana. Raheze rero niho ibintu vyari vyahinduye isura, bari muri yako gasoko n'ishavu na kantu rero barengeye umupolisi umwe baramukubita bamusinzikariza ubuzima. Uko rero amakuru ava mu ikambi ya Nduta vyemeza, umupolisi rero yatabawe n'abajejwe umutekano bazwi nk'abasungusungu. Aba nabo rero bakaba basanzwe bazwi kuba menshi mu bijanye no gutoteza impunzi, akaba ari nabo baciye bamutabara. Kuva uwo munsi rero gushika kuri wa kane igenekezo rya 4 Mukakaro 2024 polisi rero kimeze magabo Nduta amaza mwamwe rero karakikujwe mu zone yacu ngo abapolisi n'abasungusungu kuva ejo barakurakuranwa kandi bagoma bahekenya amenyo. Dufize ubwoba kuko gushika ubu tutazi n'Abarundi bamaze guhagarikwa kuva hirya y'ejo uko bangana. Niko rero byavuzwe n'impunzi y'Induta ikaba yabivugana ubwoba. Nimugihe rero uwo babonye baca bafata ubu bakaba rero bamaze gufata abantu benshi cyane higanjemwo abagabo, kandi gushika ubu ntabuze iyo babajana. Umugabo wanje rero yavuye mu ibohero mu bwiherero hagarutse asanga abasungusungu bamaze gukikuza inzu, baca bamutwara uko nyene atana n'agapira yambaye hejuru, ngo sinzi niyo bamutwaye yari anagwaye. Bikabivugwa rero n'umupfasoni batwariye uwo bubakanye. Umupolisi rero bakaba baramukubise hafi yo gupfa, yaragerageje no kwinyegeza mu nzu y'impunzi biranamunanira ko bahavuye babomora urugi rw'iyo nzu bamukuramwo, babandanya rero no kumukubita akaba yaraje yiruka avirirana yinjira mu nzu y'umwe mu mpunzi, nabo rero aramunyegeza aranugara rero n'urugi. Mugabo ntaco rero vyatanze kuko impunzi zasa n'izisize ipiripiri zaciye zibomora urugi zikuramwo uwo mupolisi. Babikoze rero nk'abiyahura, niko uwabirabira kure yabwiye Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Amasoko avuga ko uwo mupolisi rero yagerageje kumanika amaboko abasaba rero ikigongwe. Abo Barundi rero bararahira bararengwa ko batomureka, ahubwo umwe wese yafata ikimwegereye akamukubita. Gushika rero izone y'umunani na zone y'indwi zica rero ziracazungurutswe n'abantu bagiye batandukanye, harimwo igipolisi hamwe n'abasungusungu. Ntawuzi rero n'amaherezo yavyo. Ivyo byose byabereye mu zone 8 ku ruhande ruhereranye n'amashengero. Ariko haravugwa abavyeyi barereye ku mashuri ya Ecole Ruyigi ya mbere na Ecole Ruyigi ya kabiri baridogera abayobozi b'ayo mashure ko babatangisha amafaranga adakenewe,
no mu bintu bidakenewe. Ishure shingiro canke Ecofo Ruyigi ya mbere hamwe n'ishure shingiro Ruyigi ya kabiri ni amashuri ari mu gisagara ca Ruyigi, igisagara kiri muri komine n'intara ya Ruyigi. Ayo mashuri rero akaba aherereye neza na neza munsi y'isengero rya Gatolika nk'uko bivugwa n'abavyeyi barereye kuri ayo mashure, ngo abayobozi b'ayo mashuri rero bamaze igihe uko umwaka utashe basaba abavyeyi kuriha amafaranga adasiguritse ico kuyakoresha, mbere rero bakaba basigaye bikeka ko n'amafaranga basabwa yoba ariyo bikubitira ku mufuko. Nk'uko rero bibandanya bishikirizwa n'abo bavyeyi, batanga akarorero ku mafaranga abo bayobozi baherutse gusaba abavyeyi bababwira ko ari ayo gukoresha mu gutunganya ubwiherero canke toilette bw'abigisha. Ngaha rero umuvyeyi wese akaba asabwa kwishurira umunyeshuri wese amafaranga agera ku bihumbi 4. Vyumvikana ko umuvyeyi rero afise abana 5 aca atanga amafaranga agera ku bihumbi 20 vy'amafaranga y'amarundi. Kubw'aba bavyeyi ngo n'igituma rero bariko baridogera iyo ngingo ngo nukubera no mwaka w'ishuri uheze bari batangishijwe ayandi mafaranga agera ku bihumbi 2. Ico gihe rero bakaba babwirwa ko hari ayo gukora ubwiherero bw'abanyeshuri, yamara ngo naho amafaranga rero bayatanze ngo umwaka warinze uhera ata n'ikinogo ca metero n'imwe kinge. Abo bavyeyi rero kandi bakaba bashikiriza ko ayo mahera y'ubwiherero basabwa bw'abigisha ngo ari amahera menshi cane, ngo umuntu haruye abana biga kuri iryo shure ngo cane cane rero ko ikarasi kimwe kirimwo abana barenga 40 ku birasi 15 bigize ayo mashure. Sinivyo gusa, abo bavyeyi baribaza igituma aribo boriha amahera yo gukora ubwo bwiherero mu gihe rero bene kuzayakoresha basanze bahembwa na leta. Kuri ivyo rero umuyobozi rero uvugwa muri ayo manyanga akaba yararondewe kugira ngo bamubaze ivy'iyo myidogo abanyeshuri baherereye kuri ayo mashure. Umuyobozi wa Ecofo Ruyigi ya kabiri Mudende akaba yaravuze ko iyo ngingo rero bayumvikanye ko n'abaserukira abavyeyi, ariko rero abavyeyi bobo bamenyesha ko atavyo bigeze bumvikana, ngo ahubwo biriko birakorwa ku nyungu z'akagwi k'abantu bake harimwo n'uwo muyobozi w'indero wa komine Ruyigi DCE Ruyigi. Tubakengurukira cane rero ko mukurikiye aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi yose tuza kubagezaho muri masaha ari imbere. Iyi ni imboneshakure ya Jijuru TV, Imana ibahezagire.